uramaze gusambana ndamaze kugirana gusambana ni mubona nzomubwira ni naramuka ndamubonye aje kukazomubwira ejo nzotonda ntagiye nzotonda oya je sérieux vraiment no musi simba hano oya ntaco nibamvunagura nkavunikira kuri terrain nzovuzwa kuko mba urumva kuri redi no kubaza ibibazo umuntu byose yona kuba cyangwa ukumva kuri capable yo kwishura ibibazo no kubaza byose nzi kibazo hano kiri rero nshaka nyene kumenya ikibazo hano kiri ikibazo kubyerekeye iki kuvyerekeye ivyo nyene kuko urumva ndamurondera ntanyishura kandi urumva urazi ibintu by'abastar biragoye ashobora kubona nka nimero nshasha atayizi ikamugora kwishura kandi uzi ko kandi ego kwibona urumva ni kubera ko isanzwe iri enregistré bien sûr Every story matters. Oh yes, hello guys, welcome to TV. Nje kumeze bon, meze neza ndashimana narakumbuye. Hama ndi kumwe n'umushitsi. Like mvuze umushitsi ni Yambere aje muri TV. Aussi just narida sinzambe ndamubona namusanze ku kazi. Rashaka ko twovugana. Nyuma ndamuhe kazi d'abord abaramutse anabidondora ni sawa. ni sawa meze neza ushitwe waramvuze ko nari ndakuzi n'ejo warunzi nari ndakuzi wa ushaka kumva ushaka warunzi ngo nari ndakuzi bidabaho abantu basikawuce byo warunzi he nari ndakuzi nyene kurica kuva ryari aho haraheze igihe mimi mba ntazi n'izina ryawe witwa nde nitwa Marie Grace Zere Grace nagusanze muri TV hari iki hari bishasha wacungiye wafatse na kamera ariko sinamenye hayeri ico Grace ashaka kutuyagira premièrement nari ndabikumbuye bino bintu nari nkumbuye genre kuganira kuri TV online ndabikunda mba numva nyene umengo I feel somehow urabikunda warigeze kubikora ego narigeze kubikora ku ma TV agiye atandukanye ubu hari haheze igihe ntariko ndabikora kumvo zitamvuye ko ariko kumvo zitakuvuye ko izo mvo zavuye ko abandi zari mbi cyangwa zari nziza sinzi ko navuga ko zari mbi cyangwa ko zari nziza ariko kuri kuravuga ariko kuri kuravuga ufite uvuye hano uravuga ati navuye kubera iki nubwo utavuga jaho utavuga nyene ofu mugaravuga ati je navuye hari igihe ushobora guheba ikintu kugira ngo uronke ikindi ciza kurusha bisigura ko yaje nawe ko ari ndutuma warugiye nubwo turiga anatwe tuve muri ivyo muri TV watuzaniye amaki cyane like nigikoresha ko tuyaganya mukuru bwa mbere nakubwiye ko nari nkumbuye kuganira ariko kandi hariho akandi kantu kandi nyene kari ku ruhande nego agaki bon narabonye stati stati yandi stati ya MC yanje wanje amuzi ande namuzi umuzi gutu umuzi he ndamuzi nka CEO wa STV ndamuzi cyangwa hari ndi muhuriye ko muzi namusanze oya nabindi duhuriye ko ni nkuko wasanze nawe ndakuzi right nkuko ariko je nimero yanjye warufise oya nta nimero yawe nari mfise gusa kuba ntari umuhungu urumva byumvikana kuba ntari umuhungu bien sûr bitavyumvikana merci beaucoup ndamuzi no muri football ndamuzi nyene ahantu hagiye hatandukanye rero hari haheze nk'ukwezi kurenga kw'iminsi ndiko ndamusaba akazi wabonye insatsi yo ko ashaka umugozi ego jewe rero urumva kubera ko hari ibindi bintu nari isanzwe ndiko ndakora bisanzwe mugabo kubera ko journalisme ari ikintu ca mbere nkunda mva ni carrière yanje ni ikintu ntegerezwa kuyashyira neza kandi ko ndagikora ndavuga ati bino bintu rero reka ndabihebe hanyuma ndondere akazi kubera ko nari nsanzwe nkunda na STV ndavuga ati reka ndabe ko ronero nk'amahirwe wari usanzwe ukunda na STV ndabwo kugira ukunda televiziyo nuko ubusanzwe yibamo uyikunda gute cyangwa uvuga ati nkunda ibiganiro bya STV ni ukuvuga mu gihe mba nayikunda mba nkunda n'abayigitse n'ibikorwa byayo kubera urumva sinshobora erega nkunda ivyo nabonye canke ivyo biriko birayicako kuko urumva idahari mwebwe ntimwobaho
yeah rero urumva bati reka bino bintu ndabyihorere comme ça ndabe ko no bandanya carrière yanje ariko gushika n'uyu munsi bandugosha sinzi ikibazo ahantu kiri rero nshaka nyene kumenya ikibazo ahantu kiri ikibazo kubyerekeye iki kuvyerekeye ibyo nyene kuko urumva ndamurondera ntanyishura kandi urumva umuntu nyene arinza tumuheba ikintu kanaka biba bisigura ko waciye uva muri ivyo urimo uvuga ati kanje gusaba akazi mwese ariko c'est-à-dire umuntu aposte de statistique twanafise ama TV online statistique niyo nawe wenyene maybe arandi baba barayibonye baba barakutanze sinibaza basi mba narabibonye kuko urumva ibintu byanyu ndabikurikirana hagufi na hagufi mba narabonye undi mushaka nagumye mbona miri numva ko nanje yamuwaye ko ushobora ku cyangwa ntiyakwishuye kuba adashaka ko mwokorana akantu rero sasa niko kabi ahubwo rero we ntuciga ucufuma basi mubazanye ni menye ikibazo ahantu kiri abasa fuma mbwira kuko urumva nyene bose bawe ni hatari kubera ko ari gukinisanya tuvuge ko ari iki kubera atakwishura none ikindi kintu naco uvuze ngo urakunda ese ibintu n'ibikorwa byayo twe twamaze twakubiswe imbere ya kamera sinzi kumaze kubibona tugasuka kwa mazi like ibintu nyene byinshi ama challenge menshi agenda atandukanye bamwe akatuvuga nabi abandi akatuvuga neza uretse ko tamuntu akundwa nawe usira amafaranga cyangwa utari dollar ariko turabona amafaranga n'ama challenge agenda atandukanye eske urindi umva ko bishobora ho waguha nyiyo mwawe kumva sinzi ko yona kwemerera rero oya no ndiko ndagwa example wo bishobora dufate positive gusa uzurereka kuvuga negative usaba simba bishobora bon nibaza egura bivuze Jean nta muntu akundwa na bose wowe unakoze wowe ko mabana guhetse kubera ni problème tunyene challenge nyene wo muntu nyene cyangwa oya ntaco niba mvunagura nkavunikira kuri terrain nzovuzwa ko mba urumva kuri redi no kubaza ibibazo umuntu byose yona kuba cyangwa ukumva kuri capable yo kwishura ibibazo no kubaza byose par exemple mvuga ati ndakuvugire kwa andi novuga ati ndagusaba ikintu ndakubaza ibibazo numva kuri capable yo kuzora nk'umuhembi tukamubaza ibibazo siti kwa abantu babaririmbye ndakubaza ikibazo nimba mbaza okay umaze kubona ngo bangaye aho nawe urumva uri kurindirira umuntu icyo kibazo no basi uramaze gusambana ndamaze kiranye gusambana kuko utaraba mariye nava ngo fe amo ni gusambana ushurashura biramaze gushika bikora nagize kubeka ndamubira ari bwawe uwo mwakazi ukana gukunaniye ikibazo utangije ugishatu ubiuno kikunaniye cyangwa ko ushobora kuvugana andi ibyo navyo babikora bon haba hariho ibiganiro baba barateguye niba ari kimwe ku kindi nka kimwe ca santa canke ibikirumva niho babibaza gusa iyi emission nibaza ko itaterekeye ivyo ahanini mugana kubajije manze kubikora basi urafise umusheri basi bon mimi ibyo ntibiri mu bintu byari byanzanye hano nibaza ko ikibazo mfise nakikubwiye kandi kiri serieux ego kirisia tikwe kutimva ko yo kwankiraho ko mwona yaga oya si bon ngo kumusaba ngaha andi nabanga kuri bio oya ntabangaha turi mu Kamenge nawe yibera mu Kigobe urumva ngo rugendo honyene ruhari Kamenge Kigobe oya nanze niyo mpamvu nanze nakwituye umva wewe nkumu byasoze ko n'umuvugizi wahandi oya nubwo utari umuvugizi ndazi urafise nimero yiwe basi kuko urumva jewe yifise mugabo nze kumurondera urazi ibintu by'abastar biragoye ashobora kubona nka nimero nshasha atayizi ikamugora kwishura kandi ego kwibona urumva ni kubera ko isanzwe iri enregistré bien sûr urumva rero bisaba ko nka wewe kubera uri umukorege wiwe umutelefone biroroshe cyane ukuntu umukorege wiwe ni umubosi wanje okay ntaje ni umubosi wawe ko ari boss wawe shaka kwimvira ati umukozi wanje agitse ikibazo umutelefone urumva atakwitaba we andi nawe uzega niba mujema ko atakwishuri andi nawe uzi neza ku bombi oya ni bon ntacu wewe gerageza bimfashemo hanyuma ufite sinumva ko yashino gufasha kubera jewe ndashaka kumenya ukozi ntamubonye uko n'ukuri wanashima na stats nara statize harazi wanje mugani tuvugana kandi ari boss wanje rero mba sino kuremesha nje ngaho mba ngo ndakubwirira andi ndakwiseza ibitangaza ibi bidakunda ariko urumva ikibazo cyane ko cumvikana wikirumvikana bon ya kwishura cyangwa nakwishura ngumva nitwaye ibiwe maybe uwo yashaka yaramubuze
urumva cyangwa ugasanga umusore zamubonye myinshi akakosashwa byose birumvikana. Oya sinibaza ngo we yashaka ngo kuko urumva ntiyanagerageza numva nyine umengo ndifitiye confidence ukuntu kuko urumva mba narabibonye nibaza ko ata muntu yofata agashaka ko kivuga guco atari sell urumva uko biri kose yarashaka umukozi urumva niyo mpamvu rero je ndiko ndagerageza basimita amahirwe uriyemera ko umukozi rero je ndi umukozi kweli ndabyemera uwo bishobora kwanga kazi musi yose bishobora rero simbona simucho nagufasha nkwe Wait, you have kumfasha kubera ko urumva we don't know ico ibyo bizopa. Bon, I know wanashima je ndashaka n'umuntu twafashanya kubera uwo dufatanije Dan for really yaragiye. Twakimara imyaka 2 mbatari mwaka n'inusu. Urumva? Nawe yaragiye aransigura ndose ubundi kandi yo musubira mu kibanza ciwe je ni bon. Niyo mpamvu rero ukwiye gufundisa nawe fauza. Bon, ikibazo cya guforsa akakibaza ko ikindi twaduhuriye ko maybe. None uri umukobwa nduwundi urumva ngaho biroroshe yawe ari umuhungu niho yari guhava avuga ati bano bantu wako mfite ne contact zifite kandi umva byoroshe kuko mva byoroshe wa ufite nimero yiwe utabise wanje oya cyo muhuriye ko nta kintu na kimwe vraiment duhuriye ko atari ukurumva ukurondera nimero tujuste kugira baze information zijanye n'ibintu nyine kubimenye. Bon hari ibintu bigoye kubwira umuntu Jean nka mu telefone ngumva ngo akorondera kuri bio Jean ngo muvugane iki mba bigoye. None bese wowe naho uraza kuri bio Jean katonda naho uratonda rimwe yego vraiment sometime araza. Bon espero basi ko nuno musashora kuza umusirime turi land ho kuko nari weekend ano yajyamye birohiye. Bon naje kugira ndo nkakazi muri STV hari wateye namwe genda karonge nawe nyine akora gukora muri STV je namwe nza gukora mugasino mu telefone like bishise basi tugahura kuno mukubwirira ko ndamu telefone yeso tucavuga ati nje mwamuriye canke ibindi bintu kandi akunze STV mumba bari rujyanje ndumega ntimeze neza mengana sara ko aro utumenga n'ibindi duhuriye gusa mimi ndetse numva mugahana ikibazo ki Jean naho coba gihari ikintu twaba duhuriye ko ni ibintu biri normal kubera nguma ngaruka kuri umukobwa nka buwundi none ndaba twabatinganye basi sita nabimenye ivyo bigikunda kandi urumva nyene Jean hari ibintu nashaka kugerera ko ntafise abandi ba sivyo niko no mu buzima bimeze nk'akarorero nk'iki kintu maybe ko nashobora iyi ntebe kuyiterura jenyine ngando sundi umuntu ashobora kumfasha tushobora guterura inkoko n'akazi yo urabona nyene napfa hose ko atari neza cyane gose ndashaka ataye nk'iyo disi oya nuko umeze ni bon ariko birakobereye nuko nyene bon si kirenga okay je ndabikubwiye rero merci beaucoup mugabo je turangiza ikiganiro sibyo ndazikiganiro ni mubona nzomubwira ni naramuka ndamubonye aje kukaza mubwira ejo nzotonda ntaje nzotonda oya then serious vraiment no musi simba hano ni foko oya kwene ngiko mukanya bagomba batweta cameraman nimba ucu umusiti nimba ucu wiki nacu gihe muzozane igihe muzozane abakunzi ba STV kudo dukurikirana kucu ndabana none kurahetse kiganiro ndahejeje ibibazo by'iwanje Ega nakubwiye none tumye tuyaga umunsi yohera twinga ndavyumva ariko you have nyene kugerageza basi nakubwiye ndaza gutrainga ndaza kugerageza ndeda rero mbona naje ahubwo inde yanje raba tushe tubiheza nyene tuvyihereze twebwe gusa amazimisi ari stress urumva kandi ntiyoja mu kiganiro si wanje rom atarusha nayo musavye basi ntaco reka urashobora kumusaba ukamubaza ni bon bosi wo twagushira mu kiganiro gatoya kandi ndanatomba n'umuntu yarakurondeye ni sawa ingute rero ndibaza wamubona hasigaye nahawe abakunzi bose nko dukurikirana ndabakunda cyane kizima banabona yamubonye yanzi yaciye mwahiriwe sinzi nzakurikira baraza kumenyana kuko ndabishira mwinzigo wewe nanzibona none rimwe wo wavuze uramukeneye yanzi anje amaze kumubona araka kuvuje nk'umuntu udashaka
ndabwira ko ntananyirukana bazabibona yesi akunze wese mama dukurikirana ndabakunda cyane imana ibamezagire rwose grace yakoze Every story matters.